Ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo. Izina ryanje nitwa Alex Ntahiraja. Ndabahaye ikaze kandi muri iki kiganiro igice kigira kabiri cy'icigisho cyitwa Satani mu rusengero. Uyu munsi tugira turabire hamwe ku bijanye n'ivyagezwe. Imbere yuko tubananya nagira mbanze nkubwire yuko mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya ivyagezwe biza incuro zirenga ibihumbi n'ibihumbi. Muri izi ncuro zose incuro zishika 1050 zikaba ziboneka mu isezerano rishasha. Muri iyi mirongo yose ivuga ku vyagezwe mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya, nta na hamwe tubona Imana ihamagarira kwica ivyagezwe vyayo, ahubwo turabonamwo incuro nkeya aho Satani yagerageje uburyo bwose kugira ngo ahamagarire abantu batuye ku isi kugira ngo bice ivyagezwe vy'Imana. Akarorero kihuta turashobora kwibuka mu byo twize mu cigisho kirangiye mu gice ca mbere, aho twabonye neza uburyo Satani yagerageje kubesha abavyeyi bacu Adamu na Eva. Bibiliya irongera ikatubwira kandi ko ku ngoma y'umwami Nebukadineza hashinzwe icyagezwe yuko umuntu wese aba mu bwami bw'i Babuloni ategerezwa gusenga igishushanyo umwami Nebukadineza yari yashinze. Umusiguzi asemerana ijwi rirenga ati, yemwe moko n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe, ngibi ivyo mugezwe, ngo nimwumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri n'ivyitwa sumponya n'ibindi by'ubwoko bwose bivuzwa, muce mwikubita hasi musenge iki gishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadineza yahagaritse. Ariko umuntu wese atikubita hasi ngo asenge, muri ako kanya aca aterwa mu itanuro ry'umuriro uhinda. Imana ishimwe ku bw'abasore batatu Shedraki, Meshaki na Abednego banse kumvira itegeko ry'umwami, kuko banse kurenga icyagezo cy'Imana. Icyagezo cya kabiri kibabuza gusenga igishushanyo icari cyo cyose. Turacabandanya tubaha uburorero bwaho Satani yagiye ashiraho ivyagezwe bitegeka abari mu isi kurenga ivyagezwe vy'Imana. Akandi karorero dushobora kuraba ni mu gihe cya Daniyeli, aho mu bwami bw'Abamedi hashinzwe icyagezwe yuko abantu bose baba muri icyo gice, abantu bose baba muri ubwo bwami bw'Abamedi bategerezwa gusenga umwami Dariyo. Bukeye abo bagabo baravugana bati, nta gwitwazo tuzoronka kuri Daniyeli shiti tururonse mu by'ivyagezwe vy'Imana yiwe. Nuko abo bakuru n'abaganwa bakondorera ku mwami Dariyo, baramubwira bati, mwami nyaguhoraho, abakuru bose b'igihugu n'ivyegera vyawe n'abaganwa n'abacamanza n'abagabisha bagiye inama ngo hashingwe icyagezwe cawe no gushiraho ikihanikiririzo gihambaye, ngo kumara iminsi 30 umuntu wese azobwira Imana nimwe asaba, cyangwa umuntu numwe atari wewe mugenzi azatererwe mu gobo w'intambwe. Nubwo Daniyeli yarazi yuko kurenga icyagezwe cy'umwami byategerezwa kutuma yicwa agatabwa mu gobo rw'intambwe, Daniyeli yahagaze ashikamye azi yuko adashobora kurenga ivyagezwe vy'Imana, kubera ko icyagezwe cya mbere kivuga yuko tudakwiriye kubangikanya Imana, kandi icyagezwe cya kabiri kikatubwira ko tudakwiriye gusenga igishushanyo icari cyo cyose. Satani agerageza uburyo bwose kugira ngo ategeke abantu baba mu isi kugira ngo basenge canke kugira ngo bice ivyagezwe vy'Imana. Aha ntitwobikwibagira mu ibihe vyataziriwe ibihe vy'umwijima, ibihe intwaro y'ubupapa yamaze itwara, aho bashizeho itegeko ko umuntu wese ategerezwa gusenga mu buryo bubuzanijwe n'Imana, kusenga ku munsi wa mbere w'iminsi indwi. Aha twobibutsa ko abakristo bashatse gushikama mu kuri kw'Imana barenga imiliyoni 100, hagati y'imiliyoni 100 n'imiliyoni 150 bashoboye kwicwa bahogwa iri tegeko ryasaba yuko barenga icyagezo cy'Imana kugira ngo basenge uburyo Imana itapanze.
dusoma ko abakristo bo mu bihe by'umwijima bashikamye banka gutezuka ku kuri kw'Imana, kuko bari bashikamye mu byagezwe by'Imana, ari ryo jambo ry'Imana. Banka kurenga icyagezwe, banka guhonyanga icyagezwe cya kane cyabasaba yuko bakwiriye gusenga Imana ku munsi wayo wera, umunsi w'indwi, umunsi w'isabato. Ubu bwose bwari uburorero bw'ukuntu Satani agerageza uko ashoboye kose kugira ngo acengetere mu byagezwe by'Imana, no kugira ngo ahatire isi yose kugira ngo ikandagire ibyagezwe by'Imana. Uyu mubisha Satani akaba atadusoni na dukeya agira, haba n'umwami wacu Yesu Kristo yaramwihanze ati, ibyo byose ndabiguha niwafukama ukansenga. Ingorane mu ijuru kwari gusenga, no mu isi ingorane iracyari ya yindi, no gusenga. Satani yifuza yuko isi yose imusenga biciye mu kwica ibyagezwe by'Imana, kuko ijambo ry'Imana ritubwira hariya mu Baroma igice cya 6 ku murongo wa 16 yuko uwo twiha kumvira tuba tubaye abagurano b'uyo twumvira. Aha twoca tubereka nka Adamu na Eva, igihe bahitamo kumvira inzoka, bari bahisemo yuko automatically yuko Satani ababera Imana, kuko uwo tuhitamo kumvira tuba tubaye abagurano b'uwo twumvira. Na n'ubu tukaba tukirabira hamwe ku bijyanye n'ibyagezwe. Twabonye yuko Bibiliya atana hamwe yerekana yuko Imana hari aho itwemerera ko dukwiriye kurenga ibyagezwe byayo. Ariko mwibuke ko tutagwana n'ab'inyama n'amaraso, kuko tugwana n'impwemu mbi, tugwana n'abadayimoni, tugwana na ya nzoka imwe yahenda Adamu na Eva, imwe yahenda abavyeyi bacu, imwe yiyorobeka. Mu gihe cyo mu itongo rya Eden, Satani yafashe ku majambo y'Imana yavuze irayagoreka. Mbega mu gihe cyacu ho Satani yoba akoresha ubwo buryo bwo gufata mu majambo y'Imana akayagoreka? Nagomba tubanze twihweze muri Bibiliya. Mbega muri Bibiliya hoba hari umurongo Satani akunda kwifashisha kugira ngo abeshe abantu yuko ibyagezwe by'Imana bitakiriho? Kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe, imaze kuduharira ibicumuro byacu byose, ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimo abwirizwa cyaduhama, igikura hagati yacu nayo, ikibamba ku musaraba. Muri ayo majambo tumaze gusoma, nta na hamwe hatwereka yuko Imana hari aho yakuyeho canke yafuse ibyagezwe byayo byera. Ariko Satani yamaze kwifatira isi yose, ibigisha yuko mu byanditswe byera hariho ibyo bakwiriye gufatamwo n'ibyo bakwiriye gucagura. Bituma abantu batagishobora gusoma Bibiliya yose uko yakabaye. Ari hamwe twoja mu isezerano rya kera, dushobora kubona aha handitse ibi byagiriza, ibyatwagiriza. Twongere dusome muri Bibiliya twumve icyo Bibiliya ivuga kuri aya majambo. Maze Mose yaheje kwandika amajambo y'ibyo byagizwe mu gitabo, ayarangije abarira Abalewi, aribo bareruzi b'isanduku y'isezerano ry'Uhoraho, ati nimujane iki gitabo cy'ibyagizwe mugishire iruhande y'isanduku y'isezerano ry'Uhoraho Imana yanyu, kigumeho kugira ngo kibe icyabona cyo kubagiriza. Ikibazo nuko Satani yamaze kwifatira isi, abesha abantu yuko isezerano rya kera ritagikora. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko ivyanditswe byose vyahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kutwigisha no kudukosora, kuduhana, kugira ngo umuntu w'Imana abe uwushitse. Ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse, afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa cyiza cyose. Dusome mu ijambo ry'Imana turabe ahanditswe ahari cete kitwagiriza, turabe icyo cete Yesu yabambye ku musaraba icari cyo. Maze Mose yaheje kwandika amajambo y'ibyo byagizwe mu gitabo, ayarangije
abarira Abalewi aribo bareruzi b'isanduku y'isezerano ry'Uhoraho ati nimujane iki gitabo cy'ivyagezwe mugishire iruhande y'isanduku y'isezerano ry'Uhoraho Imana yanyu kigumeho kugira ngo kibe icyabona cyo kubagiriza. Ikibazo dufise mu bakristo b'iki gihe nuko badatahura yuko ivyagezwe birimwo uburyo bubiri. Hariho ivyagezwe vya Mose hakaba n'ivyagezwe vy'Imana. Reka turabire hamwe itandukaniro ry'ivyagezwe vy'Imana n'ivyagezwe vya Mose. Ubwa mbere, ivyagezwe 10 vy'Imana ari byo Bibiliya yita ko vyera bigororotse bibaho ibihe bidashira. Imana ubwayo niyo yavyanditse, ivyandika ku bisate vy'amabuye. Usomye mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 32 ku murongo wa 16 hatubwira ko Imana ubwayo ariyo yiyandikiye ivyagezwe vyayo 10 n'urutoke rwayo. Ivyo bisate vyari bikozwe n'Imana, kandi inyandiko zikorongoshowe kuri vyo zari inyandiko z'Imana. Mu gihe mu gusubira mu vyagezwe igice cya 31 ku murongo w'9 hatubwira yuko ivyagezwe vya Mose vyanditswe na Mose. Mose yandika ivyo vyagezwe abishikiriza abaherezi aribo Balewi, abareruzi b'isanduku y'isezerano ry'Uhoraho, abishikiriza n'abakuru bose b'Abisirayeli. Muri ako honyene acatwereka ko ivyagezwe vy'Imana n'ivyagezwe vya Mose bitandukanye. Ivyagezwe vy'Imana vyanditswe ku bisate vy'amabuye, mu gihe ivyagezwe vya Mose vyandikwa mu gitabo. Mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igice c'10 ku murongo wa 5 hatubwira neza ko ivyagezwe vy'Imana vyabikwa hagati mu isanduku y'isezerano, indani mu isanduku, mu gihe ivyagezwe vya Mose vyo vyabikwa haruhande, igitabo cyabikwa haruhande y'isanduku. Ikibazo kica kigaruka, muri ibi vyagezwe biri mu gitabo cya Mose n'ivyagezwe 10 vy'Imana biri ku bisate vy'amabuye, ivyagezwe Imana yita ko vyera vyamaho ibihe bidashira, ni ibihe muri ibi vyagezwe Yesu yabambye ku musaraba? Ni ivyagezwe vya Mose nivyo vyatwagiriza, nivyo Yesu Kristo yaje akabamba ku musaraba. Ivyagezwe vy'Imana biriho kugira ngo biturongore gushika ku kugororoka, mu gihe ivyagezwe vya Mose vyo vyaduhana kugira ngo dutinye ivyagezwe vy'Imana. Usomye mu gitabo cya Matayo 5 ku murongo wa 17 gushitsa ku murongo wa 19 hatubwira neza ko Yesu ataje gukuraho ivyagezwe 10 vy'Imana. Nimugire ngo naje gusenyura ivyagezwe canke amajambo yavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Ndababwire ukuri, gushitsa aho ijuru n'isi bizoviraho, nta kanyuguti na kamwe canke n'akazatsa bizova ku vyagezwe gushitsa aho vyose bizoheraherezwa. Nuko uzorenga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshe hanyuma y'ayandi, akigisha abantu ngo bagire batyo, mu bwami bwo mw'ijuru azokwitwa muto hanyuma y'abandi. Ariko uyitondera akayigisha, uyowe azokwitwa umukuru mu bwami bwo mw'ijuru. Ariko Yesu yavuze yuko ibyagezwe vya Mose, ivyahari muri ico gitabo byatwagiriza, byabambwe ku musaraba. Nico gituma Yesu Kristo yatanze n'akaroro ngo mwarumvise yuko handitse ngo umuntu niyagukura ijisho nawe aza kugwa irindi jisho. Ariko Yesu yaje kuvuga yuko ivyo agiye kubikuraho. Ivyo byose tubisanga muri cya gitabo cya Mose. Nkuko Satani yama aronderera urwitwazo mu majambo y'Imana, agerageza uburyo bwose bwo kugira ngo abantu ntibitondere ibyagezwe by'Imana. Hari n'abandi baca bavuga ngo uribuka igihe Mose yaravuye ku musozi Sinayi ko amaze gusanga Abisirayeli bihaye gusenga ikigirwamana cy'imasa bacuze, ko yahavuye ata hasi ibisate bibiri by'amabuye Imana yari yanditse. Abantu bagaca bavuga ko ibyagezwe vyahereye ngaho. Uhoraho amaze kubonanira na Mose kuri uwo musozi Sinayi, amuha ibisate bibiri vyanditswe ko ibishinga intahe. Ivyo bisate vyari vy'amabuye vyanditswe ko n'urutoke rw'Imana.
mbega niko vyoba vyaragenze? Reka tubaze Bibiliya itubwire. Nuko ashitse hafi y'aho bashagaje, abona ya masa n'abariko baratamba. Uburake bwa Mose buraziriringa, ata hasi ivyo bisate yari afise mu ntoke, abimenera mu mucamu w'uwo musozi, maze yabira iyo masa bakoze, arayiturira, arayisya, ayigira ifu, ayimemera ku mazi, ayanywesha Abisirayeli. Mbega Imana yoba yarongeye yandika ibindi bisate bibiri nk'ivyo yari yahaye Mose ubwa mbere, yongera irabimushikiriza? Uhoraho abarira Mose ati, wibazire ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ivya mbere, nanje nzokwandika kuri ivyo bisate amajambo yari ku vya mbere wamenye. Ejo mu gatondo buce witeguye, uzuduge umusozi Sinayi mu gatondo, urenguke imbere yanje ku gatwe k'uwo musozi. None ni guki abakristo nyamwishi bizera ko tutakiganzwa n'ivyagezwe? Mwibuke ni ya nzoka ya yindi yo kuva mu gihe cyo muri Edeni, n'uyu munsi iracabandanya ihenda abantu. Yahenze ubwoko bw'Imana Isirayeli yuko ko kubera ko ari abana ba Adamu ataco bibatwaye, uko bo kwigenza kose borenga ivyagezwe vy'Imana, ijura ryabo guko ngo ari ubwoko bw'Imana. Kubw'ivyo muri make Satani yarashatse kuvuga yuko ivyagezwe atari ivy'ubwoko bw'Imana, ahubwo ivyagezwe ari ivy'abanyamahanga. Turazi ivyabaye kuri Isirayeli, Imana yahavuye ibata irabaheba. Ewe Yerusalemu, ewe Yerusalemu, wica abavugishwa n'Imana, ugatera amabuye abagutumweko. Ni kangahe nagombye gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayo iyibundikira mu vyubi vyayo, ntimwakunda. Raba inzu yanyu muyitanywe ari umusaka. Ariko Satani kwa kundi yamari Satani ya nzoka yamihenda bari mw'isi, yabandanije ihenda natwe ijambo ry'Imana ryaziye. Imana yagaye imyifato y'Abisirayeli yo kutubaha ivyagezwe vyayo, ibizanira abanyamahanga kugira ngo bitume abanyamahanga bizera ivyagezwe vy'Imana. Ariko ya nzoka kumwe yahenda Adamu na Eva, natwe yaciyiza muri twebwe ngo ivyo ntivyari vy'iwanyu, ahubwo ivyagezwe ni ivy'Abisirayeli. Nuko Abisirayeli baze baziririze isabato, baze bayitondere, uko ibihe vy'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana, rize ribe isezerano ry'intahava. Nagira nkubwire mugenzi, ivyagezwe vy'Imana n'ubu biracahamye, n'ubu biracariho, kandi n'ubu bitegerezwa kwitonderwa. Ni guki mvuga y'amajambo? Iyi Imana ija kubona yuko hazoshika igihe ivyagezwe vy'Imana bikabambwa ku musaraba, ivyagezwe Yesu akabikuraho, ntiyari kwandika amajambo amwe nk'aya ngira nguhe kuburorero. Akarorero ka mbere, igice ca Daniyeli 7 ku murongo wa 25, uyu murongo wa 25 uba warafuswe guko Imana iburira isi yose ko hazoshika igihe Antikristo akagerageza guhindura imisi, ibihe n'ivyagezwe vy'Imana. Iyi Imana ija kubona ko hazoshika igihe Yesu Kristo akaza akabamba ivyagezwe, nta cari gutuma Imana ituburira ko hazoza umuntu agerageza guhindura ivyagezwe vyayo. Isumba vyose azoyivuka amajambo y'agatituro, kandi azocobogoza abera bisumba vyose. Azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe, kandi bazorekerwa mu maboko yiwe kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizoshirira. Mwibuke yuko intwaro y'ubupapa yagerageje kwica ivyagezwe vy'Imana no kubihindura. Icagezo cya kabiri gicomoramwo, icagezo cya kane iragihindura, igikura ku munsi w'indwi igishira ku munsi wa mbere w'iminsi indwi. Ibi byose bikaba vyabaye Yesu yaramaze gupfa ku musaraba, kandi yaramaze no kuduga mu ijuru. Imana yarizi yuko ivyo byose bizoba. None ni guki Imana yoba yarizi yuko igihe kimwe ibi vyagezwe 10 Yesu yobibamba ku musaraba, ikatuburira yuko Antikristo azokuraho ibi vyagezwe? Kabiri,
Imana ntiyari kutuburira umurongo uri mu Vyahishuriwe Yohana 12 ku murongo wa 17 utubwira yuko mu gihe cy'iherezo Satani azoba afitiye inzigo nini abasigaye bitondera ivyagezwe vyayo vyera. Kandi Imana ntiyari no kongera kutuburira ko abatazosenga igikoko ari abitondera ivyagezwe bonyene. Ivyo bikaba biboneka mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana igice ca 14 ku murongo wa 12. Aho niho ukwizera kwabera guserukira, bitondera ivyagezwe n'Imana no kwizera Yesu Kristo. Na Yesu bwiwe iyo aja kuba avuga ko yaraje kubamba ivyagezwe vy'Imana ku musaraba, ntaba yaravuze aya majambo yavuze muri Matayo 5 ku murongo wa 17 gushitsa ku murongo wa 19. Nimugire ngo naje gusenyura ivyagezwe canke amajambo yavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Ndababwire ukuri, gushitsa aho ijuru n'isi bizoviraho, nta kanyuguti na kamwe canke n'akazatsa bizova ku vyagezwe gushitsa aho vyose bizoheraherezwa. Nuko uzorenga ibwirizwa na rimwe ryo mu yoroshe hanyuma y'ayandi, akigisha abantu ngo bagire batyo, mu bwami bwo mw'ijuru azokwitwa muto hanyuma y'abandi. Ariko uyitondera akayigisha, uyowe azokwitwa umukuru mu bwami bwo mw'ijuru. Nagira nkubwire mwene data, iyi vyagezwe bija kuba vyarabambwe ku musaraba, Bibiliya bari ntoya cyane, kuko iyi Bibiliya dufise ifise ivyagezwe, iri mu vyagezwe vy'Imana. Ijambo ry'Imana ripoperanijwe mu kwizera Yesu Kristo no kwitondera ivyagezwe vy'Imana. Uyu murongo uri muri Yohana wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 4 ntuba uri muri Bibiliya, kuko uvuga ngo iki nico kitumenyesha ko tumuzi nitwitondera ivyagezwe vy'Imana. Uvuga ngo ndamuzi ntiyitondera ivyagezwe vy'Imana numubeshi, kandi ukuri ntikuri muri we. Uyu munsi Imana ishaka abantu bitandukanya na Satani. Imana ishaka abantu, abagabo mu kwizera bashobora guhagarara mu kuri, abagabo badashobora kugugwa ntibagurishwe, naho ijuru ryoshobora guteremuka bashobora gushingira intahe bakavuga ukuri kw'Imana, naho isi yose yohindukira igatera umugongo Imana. Aba bakurikira Yesu haja hose. Aba nibo bagera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Imvugo yabo ni nk'imwe ya Yesu Kristo, ngo handitswe ngo kugeza hijuru n'isi bizokugwaho, nta n'akanyuguti, nta n'akazasa, nta n'akaburungu kazova ku vyagezwe vy'Imana.